rikwiye kuba ihiganwa ryo gutegura abakinyi hanyuma rikabashira ku isoko rikabadandaza muri vyinshi yavuze aganira na bagenzi bacu Fokeza Sport numva avuze ibintu vyinshi ariko numva uyu munsi twakuramo iki kintu tukakiganirako Primus League bamwe bati higanwa ry'aba amateur abandi semi amateur abandi bati ntitubona neza aho tugomba kuri klasa Dodi nk'umumenyereza aribayemwo kandi iminsi itari mike atiri nihiganwa n'ivyo bigaragara ko rikwiye kuba ridutunganiriza abakinyi byaheza kubatunganya tukabashira ku isoko tukabashora Aduna Paparba iyo hageze ko ihiganwa ryo kwitwa ihiganwa ry'impano ndavyita uko kumwe tubona mu Bufaransa tuyitwa Ligue des Talents canke ishobora kuramurira abandi vy'ukuri ibi vyo arabibona nk'umumenyereza gusa arabivuga ashingiye ku kibiraba ukuri mu yihenzira ari nako kandi ibimenyetso bishobora kwemeza ko ariko bikwiye kugenda birabibiye ya Jenny baza ko kuri kukijanye n'amajambo yavuze byinshi nabonye cyari ikiganiro kinini cyane burya ivyo nabonye iki kiganiro baginanye na Keza Sport ngo rero yavuze bimwe mu bintu bishobora kuba abantu bamwe babizi canke babibona ariko kandi yanavuze bimwe mu bintu bibaho muri Primus League Burundi iwacu burya twemeranye Primus League iwacu ni higanwa ryiza simvuze ryiza mvuze ni higanwa rivamwe amatara menshi ava ngaha agasohoka akaja mu Rwanda niho henshi dukunda kubona ndakeka mu bakinyi dukoze ibiharo mu bakinyi bamaze kuva muri Primus League basohoka benshi tuzosanga baja mu gihugu cy'u Rwanda bakaja mu Rwanda bakaja muri Tanzania bakaja henshi yagiye hatandukanye ariko ni naho abantu benshi bakunda kwibariza ngo eske Primus League Burundi yari ikwiye kuba ihiganwa riramurira mu Rwanda honyene canke yari ikwiye kuba ihiganwa riramurira amahiganwa natwe akomakomeye tukabona ngo yavuye muri Primus League umukinyi yisanze muri equipe ikomeye nko muri Egypt nivyo nka neza update twovuga ko equipe yarose nivyo muri Egypt ni sawa nubwo même si equipe ari karakinamwe tuvuga ngo iri muri zine nziza zo muri kiriya gihugu ariko yisanze muri championnat byibuze nziza je kubyo wanje Primus League ndayifata nk'ihiganwa ihiganwa rihari ariko abakinyi benshi baririmo kugira ngo bayifate nk'ikiraro kumva ngo twabaye mu ihiganwa ariko turafise aho tugomba kuja hasumba ngaha donc nk'umukinya kina Premier League hari gihe agomba kuba muri Premier League akaba yumva atahandi yoja akumva gusa ati hubwo nkwiye kuba nokinira Manchester City nkwiye kuba akumva yoguma ngaha bitandukanye na Primus League Burundi canka yandi mahigana wanashaka yo ku mugabane wa Afrika yose ariko ikintu ca mbere gituma twisanga muri ivyo bintu murashaka kwibaza ati mbega izo mpano zo dusohora turazironka zitegurwa gute ari navyo nabonye bimwe yabivuze kakavuga ngo organisation iri ngaha muri Primus League Burundi amafaranga yavuze ngo tandukanya amafaranga y'umuntu n'amafaranga y'umugwi amafaranga ya societe cyangwa amafaranga ya institution kanaka kuko muri Primus League Burundi ndemeza ko hari imigwi 16 kuva iyo formation yinjiye guhera muri 2015 ariko ama equipe menshi akini higanwa gicicaro ca mbere Primus League Burundi uyabajije ati urafise umushinga canke urafise budget y'umwaka ugomba ukoresha mu uyu mwaka murafise objectif yuko hariho abakinyi mugomba kugumana n'abakinyi mugomba kuzosohora n'imiburi buri ni wowe baba batatu canke bane
ndakeka iyo migwi muri Primus League Burundi ito bishika nk'itatu ifise plan nk'izo. Imigwi myinshi ikiyonona muri Primus League Burundi canke igituma ibintu byabo za project tuzibona ariko ukasanga ibintu byabo ni biriko biraja ku muganga ngo tubone ngo je ntanga karore kuri Egre Ntwari kuko niyo turiko turabona Kiwirema iriko irasa n'ibintu mengira kirabishira muri irikirashaka kuba professionnel gusumba iyindi migwi. Egre Ntwari bafise projet bazanye Tigre Ntwari ukabona ngo inyuma y'imyaka 4 canke 5 babakinye nibo binjiye muri Egre Ntwari ukabona ngo Egre Ntwari yafise gahunda yo kuvuga ngo muri wa mushinga wabo turaramura abakinyi 2 canke 3 mu mwaka ariko kandi tugumane elema motel nka 4 canke 5 zishobora kugumana n'abandi tuzoduza bagume ngaha ukabona ko ni equipe ifise gusohora abakinyi leka tubikora ariko tubikora tugumane na ya matuto tugumane babandi twari dufise ariko hariho na projet kuzosohora abandi bakinyi dufise. Ari naho mpamvu rero ncamvuga ngo muri Primus League Burundi ikintu tubuze habuze ikintu kivuga ngo ama equipe yo mu gihugu cacu arakeneye kida ball projet bategura iki avaye uko sezo itangura kugira ngo twumve ko nizo irema tugomba kuba twokenera gusohora hanze tuzironka. Nta ama equipe menshi nta projet agira. Ama equipe menshi uzabumva ngo itike yo kugenda eske nkizi forfait twabonye mu cishaho ca mbere ukumva ngo Kayanza United ntitonda ku rukino ukumva ngo amasipiri ntatonda ku rukino. Ibi vyobaho equipe ifise budget y'amafaranga agomba gukoresha ku mwaka. Ibi ntivyobaho. Eske equipe ifise projet yosinyisha umukinyi umwe muri Primus League Burundi ikamusinyisha umwaka umwe 6 mois bafise gahunda yo kuzogira ugasanga nivyo barashaka kubigira ku mukinyi umwe kuko amakipe y'Iburayi bigira akavuga ati Barcelona dukenera chef de tumusinyisha meza yana canke umwaka kugira baradufasha ariko ugacu bikora ugasanga ibi bintu byo gusinyisha umwaka umwe ku mukinyi babigize ku bakinyi 11 canke 15 muri equipe. Ukavuga ngo uwo mushinga canke ayo matuta ni gute equipe izo ya managinga mu gihe badafise ya projet kuvuga ngo tuguma dusinyisha umukinyi tumukuye muri Lumiere de Mwaro ya deuxième division twabonye ko afise impano reka tumukubite contrat y'imyaka 4 canke 5 kugira ngo muri ya projet yahazoza ni yasohoka tuze tumujye ko amafaranga. Ni hajye uzosanga equipe zimwe zo ngaho iwacu iyo projet izo gahunda ntazo bafise ntazihari zimaze kuba rero atazihari. Ni hahandi usanga equipe ziramura twagumye dusanga ni Egre Ntwari zakuramura equipe ziramura Bumamuru nitwoyishira mu equipe tuvuga ngo ikeramura kuko keshi hinjira y'amazina abasanzwe yaravuye hinjira Enoke yaravuye muri Message ngo ziravuye muri Zesco United yarasanze avumye yinjiye muri Bumamuru Bumamuru yifashe nk'ikiraro ashahitamo avuye ngaho yasohoka. Equipe bazifashe nk'ikiraro ntabwo yabaye equipe yituta kuburyo twavuga ngo havemwe umukinyi akomeye asohoke hanze. Kubera iki FFB yo ubwayirexija ko chaque equipe kina première division igomba kubifise umugwi w'abana bakiri bato niba batarenze imyaka 17 canke 15 donc academy ya equipe igasaba ko hagomba kuba hariho novuga ngo umugwi w'abigeme muri equipe dufate nka Olympic Star canke Kayanza United kabifise Kayanza United Queens no kuvuga equipe y'abakoba ikabifise Kayanza United y'abana igomba gukina nka championnat national y'abana ikabifise izo kategori zose ariko zose zikabariza Kayanza United. Eske ngaha mu gihugu cacu cyo Burundi uretse ya Egre Ntwari nako ndamentioninga mvuga ko ifise bobo ya gahunda bobo ivyo babibayemo bafise Tigre no bafise izo za Tigre Ntwari bafise abo baduza bafise Egre Ntwari twabonye mu yabako iyire mu higano y'ishasha kabiri mu bigeme. Eske indi equipe ifise
izo mental ifise izo gahunda ni yayo bisa nk'atayo ari navyo nabonye muri FF bavuga ngo nivyo ihiganwa ry'icicaro ca mbere muri Primus League turasaba ko bagomba kugira imigwi y'abana bagomba kugira imigwi y'abigeme ariko ntabwo twasanze bivanye n'uburyo amakipe yacu afise agira biragoye kugira ngo izo gahunda zishigwe mu ngiro kuko nta buryo bafise bwo gutunga niba ekipe idashoboye niba turiko tuvuga ngo Bamamoro yariko iragwanira umwanya wo kuba mu migwi ine ya mbere myiza yari kuba mu migwi ibiri ya mbere myiza iriko iragwanira kudafungura nta projet bafi donc nta budget hari yo gutegura kugira ngo bategure b'abana bashobora kuzovamwo abakinyi bazotunga imyaka 4 5 6 ku buryo ngo tuzokwisange yarabaye ekipe yo kuramurira abakinyi ngo babasohore hanze uza gusanga rero ya factor za gutuma cya kintu kiza gutuma iyi migwi yo ngaho iwacu n'ubundi itaramura canke idasohora abo bakinyi ngo twite ko ari higanwa natwe risohora canke riramura iyo mikangara canke izo mpano zisohoka biza kwicwa n'uburyo amakipe ategurwamo amakipe yacu kuba tantumbera agira ata vision donc ata projet ibaho ata budget y'umwaka ibaho kumva ngo Kayanza United ifise ntitwamatumva inama ziba ngo mu mwaka ngo twakoresheje amafaranga ya nayo kipi kakubwira ko ya depense miliyoni majana nari amafaranga yarateguwe vy'ukuri naho rero ndiko ndakubwira duhora tubona inama za après yihiganwa ngo ekipe yakoresheje miliyoni majana ni nk'akarore miliyoni majana 5 ariko ekipe yingije miliyoni 10 nawe uri nkambuyamba ukora project ukora business kanaka gute wosohora imiliyoni majana 4 ugaca winjiza imiliyoni 10 wowe uri kurakora umushinga ungana gute ku buryo ucu bikora imyaka 10 yikurikiranye biba bisa nkaho rero biri mu tuntu tudasobanutse canke hari n'igihe biba ari biharuro byateguwe kugira ngo bitangwe ataruko ari byo biharuro reyerema bihari kuko nta budget yateguwe ava yuko ihiganwa ritangura ngo batwereke ngo ekipe runaka ifise budget y'imiliyaridi 3 nkuko za Young Africans tubibona imbere y'ihiganwa ritangura baravuga ati twebwe nka ekipe dufise imiliyaridi zigera kuri 3 ariko umusponsor yinjiyemwo yaduterereye miliyoni 2 imiliyaridi 2 zikuye imiliyaridi 5 ekipe dutanguranye budget imiliyaridi 5 turasabwa umukinya azogugwa muri yaridi bakaca bagenda kuzana Stefan Aziz bitandukanye na Primus iri habuze cyakentu kivuga ngo projet uwo mushinga na FF bivyo byo kubegizija ngo abana ngo nabigeme yarabibonye ko bidashoboka bishingiye kubugira avuga ngo twebwe twabonye ko uburyo amakipe yacu afise n'uburyo biriko amakipe amwe mwatunganya ibintu vyayo bigoye ngo kugira twisangiyemwo yabakinyi yamatuta muri aya makipe kuko nikimenye asinyisha umwaka umwe amezi ugasanga babakinyi bagiye atane cyo babakuye ane sembo yamba uyu ati bije ishobora kuba ari cyo kibazo ariko uwagaruka uko Dodi yabivuze ugacisha amaso hirya no hino eske aba bakinyi twokwita ko bo twotegura barahari bari uwo barondera rafisa aho yobasanga nimba umumenyereza ashobora kuvuga ngo reka ligi yacu ibe ligi yo gutegura abakinyi bashigwa ku isoko ligi yacu ni ligi detara uvuze ligi detara ni ligi detara ariko idafashwe neza izo tara zirahari none ni bimwe twahera ko kare hariho ko umuntu aba afise tara hariho ko umuntu arafise ubwenge ndemanwa afise ubwenge ko ntabwo arose kirasi yigamo n'uwo muntu wumva azoheza amashuri kandi atarose ishuri yigamo ni ibintu byinshi bigenda byuzuzanya ni condition nyinshi ziba hayini kugira ngo umuntu azogere kucageze uri kuraraba agataho ariko hari umuntu akomeje kubaza ngo liste Rwanda rwatumye ko uramurabira uramurabira jewe iyi ligue yacu ni bimwe ngira bambaye kezi baba batamenya ko cera abantu benshi baratwapressya yuko dufise tara bakinyi beza buri mwaka badukuramwe abakinyi ariko ukabona n'ubundi abandi baravutse
ku buryo uri kuraraba twebwe shampiyona yacu abudire kameraho warumbwiye ngo abana bo kumanajinga uwo baraba he uwo bakura he ngaha nuko tutaronka akanya canke nuko bitaje habona hariho ama academy ya football hano mu Burundi, hariho ama academy ya football gusa akorera ahantu hatameze neza, dakorera ku bibuga byiza, sanga bakorera kuri ibyo tutubuga tubitubi. Mugabo ama academy arahari, apare y'ama academy y'ama equipe amaze kuba bitahura, ugasanga barafise ama academy kuko laba ama equipe akina muri première division, laba academy ubumu sibyo, laba academy raja, laba rapido academy muheruka gusezerera Buja City, laba za academy zose za projet wadugamo zimuyinga. Nuwo confirma ko academy zihari mu Burundi zirahari, ariko bazo ni yihe motivation wo kwereka abana ati we ni wiga umupira nkuko bamba pena bamesa ata amashuri yandi tuzi bizi, nkuko Cristiano yavuye ku ishuri ngo akubise umwarimu atasubiyeyo, ariko bakabara abagabo bahamye bafise uburyo bafise amafaranga bafise bicubahiro kwisi. Nihe motivation wozobwira umwana wiwe na nyina wiwe canke umutunze ukamubwira ati nyamuneka ntiyirirwa araja ku ishuri aza kwiga ivyo bintu ivyo bindi biga. Niye speech wo muha wo mukonvenka gute ati nataja kwiga ivyo bindi azobaho gutya bimeze uko. Ivyo bintu woronka amajambo umubwira, woronka des exemples. Ugiye kuraba ama exemple y'abakinyi bize umupira bakinye umupira mu Burundi ukabateza imbere, bari hariko ni baki mu Burundi bariho muganiba ni baki, ako je navuga ko byaka utatomboye ngo asohoke igihugu naho nyene aje ahantu heza, hanyuma bafise entourage nziza utwarose atwemvestise. Namye ntembera hariya hirya mu Gatunguru banyereka etage ya Musauza, bro etage ya Musauza nini, ngaha haruguru aha musi ikiriri haruguru ya Ipeya barigeze kunyereka etage ya Selemani, inzu ya Selemani ya mini Selemani. Nyange iyo yirigwira sirikira inzu yiwe parti ku binyamakuru kuko Nyange ni citegerezo c'abakinyi b'Abarundi. Mugabo hariho nabo tuzi ataco vyabamariye, hari nabo tuzi ataco vyabamariye, hari nabo tuzi bari bazi umupira mugabo batageze kure. Ni championnat yiwacu tugarutse ku kintu mwavuze ngo abakinyi bacu barasohoka bakaja aho hakujya mu Rwanda, bashaka kuba baja mu Rwanda kuko ahandi badafise iyo opportunity zo kubabona. Erega twe championnat yacu nta visibility ifise, ntayo championnat yacu nta visibility ifise. Championnat yacu biragoye kuvuga ngo ubu nyene niyo ugenda muri FFB, keretse ugiye muri FFB sinzi naho nyene ko bobiguha bakakobuza ati nka statistique za Moleka wakayanza United iyi sezo afise centre zingahe, iyi sezo afise assist zingahe, iyi sezo afise ibitsindo bingahe, yakiriye uburyo bungahe. Biya byiburaye baba bakubwira ngo Bruno Fernandes ni mu mediateur amaze gukireya uburyo bwishi bw'ibitsindo, nuko bafise aho baja kubirabira, nuko bafise aho baja kubirabira. Nikimenye mu Burundi n'ibitsindo hari gihe babiharira ko ngo nk'uburi bukasaga imaze iminsi hagati ya Vision na Federation. None se bahoreka guhuza gute ko match kuri amini shimira igitsindi umuntu yatsinze nikiba kiboneka kiretse namba yaracize yagicishije ku mudefense, ako bavuga ko iyo tire yari cadre bashamu ko yambaye neza shamu ujejwe kudufotora cyangwa uyu munsi nawe baramufotora, urumva se rero rero ko nakubwira ngo
iyaba shampiyona yacu ifise visibility baba baje ahandi hatandukanye no mu Rwanda yego canke baja mu Rwanda uvuye muri Vitara akaja muri Rayon canke APR muri equipe nziza kuva muri Vitara ukaja muri Gasogi Magajo muri Rutsiro muri Rutsiro meilleur buteur wa championnat peut-être ushize ku munzane uravuga ati ngiye muri equipe ntari kifise amafaranga ivyo ndavyumva mu buzima bro izina ryawe rigomba kuyingayingana n'ifaranga niko bimeze byanse bikunze je nushaka kumbwira ngo mbuyamba ngurumva ngo abana ngo sigaye nguru umustar ha mu mufuko nta kintu mu mufuko nta kintu niyagira umuntu azokubesha bro na Sosthene ni mu mufuko lekizina liyingayinga lidugire rimwe nukubaho k'umuntu ntuwavumbwira ngo umukinyi yabaye igitangaza ngo uraze nka bari abakinyi baba barakinyeza Ebu je nararabuzima bwa Ebu nkababara bro Ebu yarakinye football ariko kaza wumva ngo Ebu we wasigaye ngo asaba indaro umuntu akinye muri Arsenal yari invisible usanga bigoye ico kintu bagita rero iyi shampiyona yacu mbona ari mbi one ko bigaragara nibaza ko Jody aviwe yari hagaze cyo kuvuga ko bigaragara ko abakinyi yateye imbere imigwi yo ngaho itari play yo kumuhemba ibizomubesha tugereranyije n'izindi shampiyona reka rero twubake shampiyona izorerere izindi shampiyona nibura ibyo Benfica Porto jamu Bwongereza ari ama ekipa atejwe kurerera abandi ashaka kubwira ati bareba ni miliyoni bareba kwa Brighton ni miliyoni bagurishije Bisuma bagurishije Kaisedo bagurishije umukinyi wese wabo mwiza bari bafise baramugurishije wapeza n'ubu nyene biteguye ko muri bariya bafise namba ari web star ko awakuze baramugurisha Ben White baragurishije bakina na Lewis Dan n'ubu nyene umukinyi mwiza ubona muri iriya ekipe ya Brighton biteguye kumugurisha Benfica biteguye kugurisha umukinyi wari we wese nubone baraguze umukasere Richard Rios bakoye muri Colombia uriya Desideza ni abandanya progress uko ameze baramugurisha 80 million ibyo rero ndakubwira ko byakagombye kuba mu migwi imwe n'imwe iri muri middle class ikavuga ngo abakinyi beza bacu turabagurisha kwa Vitara kuko Vitara irafise uburyo bwo kugira gute bwo kubagura no kubankadra no kubabyaza umusaruro ico yabuze muri Olympique Star ni cari gikombe n'amafaranga arava hano araja ngaha araronka amafaranga aronke n'ibikombe aronka imidari azereka abana terega je natwaye imidari sivyo ariko usanga uko Vitara ibayeho ushobora kubishira kuri balance ugasanga na Egre na ntuze ni kwibayeho na Olympique Star kubera iki ni equipe yamana squad nshasha equipe twize mwikaye ariko ugasanga ni equipe yamana squad nshasha urumva ico kintu equipe yamana squad nshasha equipe yamana ubona abakinyi ba Vitaro batwaye igikombe 80% baragiye kandi ari equipe y'izina rinini none wumva hari ikintu equipe ya Vitaro yozokangisha Olympique Star ko nayo igisinyisha abakinyi b'umwaka umwe ikavuga ngo umukinyi mwiza nkabishaza ndamuha umwaka umwe nagira upfu mupariya ku myaka 2 niya progressa upfu mumukuramo amafaranga ku buryo je nibaza ko ari n'umuzigo kuri bamwe kuba umuperezida w'ikipe yo mu Burundi kuba umuperezida wa ekipe yo mu Burundi idafise ico yinjiza ahubwo ari kuguhora ikikukora mu mufuko bishobora kuba ari umuzigo kuri bamwe atari abantu baba bafite amafaranga menshi peut-être ariko nabatarayo ako kasi kameze nk'agasokoka kunzu y'ivyatsi zazindi z'ivyatsi ariko n'ubundi burya abantu bakora business ntugire ngo hari faranga giwe ripfu busa biragoye
uko aba yarirose yarareruhiye rero shampiyona yacu nambire kura abakinyi namba ariyo kudandaza abakinyi hanze ya boro aho hanze bo barondera barababona n'ibinyamakuru petetre ntabuze urutoki bodutunga siki ibinyamakuru byacu byo hanze turiko turashira ku mbuga zacu statistike z'abakiko abakinyi bacu natwe tubafasha kwidandaza ku rugero rungana iki twe turabafasha kwidandaza ku rugero rungana iki hariko no ku rundi ruhande hari abakinyi ibyo bintu batarabitahura niyo umwanditse ko article uzabumva ngo ninde yakubwiye ngo binyandike ko ivyo bintu ntubizi adu birashika so ni ikintu ubona swat jewe sinotinya kubivuga ko tukiri muri amateur yaba le president yaba le fan yaba abakinyi bacu hari ahantu ubona umenga bari bloke mantaruma hari ahantu ubona umenga bari bloke turacari muri vya bindi nyene ntibashaka gutera intambwe ngo begere imbere sino championnat yacu jovebye na amafaranga yirimo ariko ni gute umukinyi w'umurundi azova ngaha yadugije performance ngaha kavuga ngo ndasimbira muri equipe nziza yo muri Tanzania yo mu Buganda yo muri Kenya yo mu Rwanda ivyo bigatuma aronka amahera kuko Primus aja muri nziza nuko ari nziza kuko ifisa n'amafaranga cyaro hanyuma na niveau de competitivité ni nziza ivyo bigaheza bikatuvyarira inyungu kuri equipe nationale ariko umukinya arava ngaha ari gishirira yabaye meilleur buteur bro ubu destageze uziko niyumvira nka deste nkumva karagwana no kumanuka mu meme Rwanda n'uwo Edini bibona yabaye meilleur buteur mu mwaka uheze Edini bibona arihe equipe y'ugomba ikorokire mu magara Kanyanga arihe namba ari Kanyanga ari ku buryo abakinyi bose babaye abameilleur buteur ngaha ubu baburi buhere irengero ivyo tukabihomberamo ni nayo mpamvu ubona bariko barahamagara abantu bakagombye kuba barabivuyemo kuko bo baragize ya discipline twahera ko tuvuga bahojeje bagumije babaye bagize iyo consistency football baramenye kari business hanyuma bi prive inyama n'abakobwa bi prive bishobora gutuma batagira carrière ndende nari mvuze ivyo mugahariho nibindi uravyumva bakora entraînement du jour au jour bariyanka kuko umubiri wimye ico ufitiye uburenga no wambwira impamvu umuntu atanywa ifanta zitanu kandi afite amahera yo kuzigura wambwira impangene umuntu atajya inyama kandi afite amahera yo kuzigura kubw'umubiri wiwe aba wanse kugira ngo ejo azogere ku kintu gikomeye yego so ivyo bintu rero biragaruka bikagira impact kuri equipe nationale iyo abakinyi bacu bariko barasohoka bakaronka ayo mahera mugonti bakina tuzobahamagara batazi gufungana pala hanyuma dutsindwa umuba nuko duhora dutsindwa naha tugeze cade twimaho dukorera entraînement kandi wozobona inadutsinze ngivyo nguko twariko tugaruka ku majambo y'umumenyereza Rukundo Jean Dodier canke Dodi yavuze kwiganwa igiciro ca mbere hani iwacu vyumvikana ati iyo ndariravye dukwiye kubona ko ihiganwa ry'iwacu rikwiye kudufasha gutegura abakinyi ariko yamara abakinyi tukabashira ku isoko hanyuma natwe tugafandanya dutegura izo tarazi iwacu isa